mu Burundi ntawe. Hanze y'igihugu? Ya. Nta numwe? Macumi ni macumi. Yego. We nta numwe akurenze ngo. ngo. Ya naho ndije ndirabirako jewe nyene. Shaka kuba jewe kuburyo abandi bantu bazondabirako abigugu nyene bizondabirako. Ariko nabo nyene byo babikwiye yuko nabo bokwirabirako. Nta muntu aba kwiye kurabira ku yundi. Wewe uri wewe. Nta wundi muntu azoza ameze nka wewe. Hari igihe uyu munsi byo ukunda ariko ejo ntibikunde gusa twama twiha icizere yuko nubwo uyu munsi byanse si kubwa amakosa yacu. Hari igihe public tugambanira hewe. Ukavuga akantu kavuga ati kano kantu karaza gutacinga ariko kumva nyene ni like nibikunze gusa ico no hanura abandi nturabe yuko vyanse ahubwo urabaho vyankiye kugira ngo ejo canke hirya ejo hazobe impinduka itandukanye niyo n'ivyari vyabaye. Yeah. Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza haba ari ngaha mu Burundi cyane mu bihugu byo hanze kuri micro muri kumwe na Benishu kuri kamera turi kumwe na Pasipro turi mu kiganiro nawe bivuze kwiki aho namanda bazanira abatumire batandukanye aho twama turabira hamwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe turi neza muri centre ville haruguru ya clinique kuri bare bita ku Muganuro ahasanzwe hakunda kubera ibirori cha Buja Night kunda kuba kwa Mungu uyu munsi rero turi kumwe neza na bamwe mu ba comedy bakunze kuba bakirimwo aho tuza kuganira byinshi bigiye bitandukanye aho namwe kandi muza kugira icyo muvuze ko muri commentaire ushaka kuba waraje muri ico giteramo ushaka kuba hariho byiza umaze kubona ushaka kuba ibyo washimye kandi ushaka kuba n'ibyo utashimye ashaka kuba hari ikindi mwoterera abana bahungu bacu bivanye n'impano bafise haba mu byo mwabonye mu kubatwenza mu kubaryohereza umunsi haba mu byo mwifuza ko bahindura n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye ariko imbere ko twinjira muri kino kiganiro reka ndabasabe bidondo abakunzi bacu ba Roy TV tuyage muze tuko tuganira nande ni bande ashaka kuba ari abo bazi kandi ashaka kuba hariho n'abandi bashobora kuba batabazi turabakirere muri Roy TV kamera kuri yambaye agapira ka bleu turakwakire muri Roy TV. Murakoze cyane kwikaze nanje ndaramukije abakunzi ba Roy TV ndetse n'abakunzi banje muri rusange. Amazina yawe kwitande? Ku mazina ni Agent le Comédien. Nuge sanki kibazo komeye cyane. Agent Comédien. Agent le Comédien. Agent le Comédien. Yeah. Turakwishimiye muri Roy TV. Turakwakira nawe muri Roy TV. Merci beaucoup ndaramukije abakunzi ba Roy TV meze neza nanje ndashima hama nkongera nkaramutsa abakunzi ba Buja Night Comedy ho muri hose ndabakunda. Tubashimire cyane twongera tubaha n'ikaze idasanzwe muri Roy TV uko nabibemereye muri nawe bivuze ko iki konzozo ndabazanira abatumire batandukanye tuzo turabira hamwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko kandi ko namwe mugira icyo muzovuga ko muri commentaire niba n'abahungu bacu rero basanzwe bagira comedy nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi basanzwe kandi banezeza abantu ku munsi wa Mungu igihe cy'isaha mutanga isaha zingahe ni saha 12 18h mu rurimi rw'igifaransa. Ego turi mu mwaka w'ishure turi mu gihe cy'ishure urumva yuko n'agafaransa kaca kaza. Ego tuca duheza 23h masaha ya saa 5 z'ijoro. Yeah turi mu munezero. Imbere yuko twinjira mu kiganiro cyacu nyezina ndashaka muri twa dukomedi muhara mubagirira mu bacishize ko gatoya kwanza banze mbazizina kubera ikindi ujye wamwajije izina ariko je ntambagizina nikimenyane wabonye andusha ubwiza cyane nawe urashaka kutubwira izina ryawe oya none wayidinda kwinginga babasha no kwimana nitwa Macumi le Comédien ndazi muranzi nawe ubutanza buna kuri kino kintu ayonye akamera bano zoominge je nitwa Macumi le Comédien hama nk'abandumu kinyi canke ndumwe mu bari muri Buja Night Comedy hama ku bantu batazi kwintu direke Buja Night Comedy. Buja Night Comedy novuga ati ni ikintu cyaje gushikira impano z'abarundi nka twebwe twisanzemwo kandi ikintu batazi nuko itakira abakomeze bonyene yakira kategori zose mugabo ufise impano kazigaragaza twege nta kintu na kimwe twigeze dutanga kugira dushike ngaha tugeze. baje kubidondora uni Macumi le Comédien unaho ni Agent le Comédien murumva ko ari ibintu bimeze neza cyane kuri naho uri kukavuga nabi Argent c'est pas Argent ni Agent Agent kandi ongera kandi murakoze cyane dushaka rero muducishize ko akantu kamwe canke tubiri mu dukomedi muhora mugira kugira ngo twinje mu kiganiro nyezina abakunzi bacu ba Roy TV baryohera. None itangure hari
ariko umengura ati Oya. Atagira ubwoba ngo atagira ubwoba ndakese Utangura kuri oya mukuru. jewe no kwikibagiza ubwoba Oya man. amana yako ndavuga ku bintu byerekeye Buja Night Comedy. Buja Night Comedy ni ikintu cyagutse cyane. Jewe nyene nk'ubu ndafise badge y'akazi. Bana nk'iyi badge yanditse ko Buja Night Comedy. Ariko rero Macumi je ndakubwire gatoya. Mm. Ivyo bintu ariko aravuga wumva wowe ari byo ubwawe wishuye. Okay. Aho no sindakugoma. Urashobora kumbabarira none. We ko watinye ndeka je manzi. Oya umbiriza muta. Bana basuye umudebu. Hari ukuntu je nabonye. Hamwe novuga. Nawe vuga byo Rero impamvu ndabona ko ndabishima Buja Night Comedy yaduha amabaje twese abakozi bakora muri nituna amakozi ahubwo twege turabasangwa turantu batanguranye nayo. Urumva? Ibaje je bageze kumfata abapolisi. Atakaranga muntu ufise. Ahubwo ndashimira amahinduka duhaye zino baje vraiment hezagirwe Imana imuhezagire. Jewe abapolisi bageze kumfata duhera ku Musaga hari twababwiye yuko bitangura 18h ku mugano haruguru ya clinique gushika 23h. Urumva urashaka gutaha izo sawa ukaba wabuze bisi ukataha n'amaguru bangaho hafi mu Kanyosha. Jewe duhura n'abapolisi bavuga ati wewe uvuye. Twe kumwe n'undi mukomeje ataje ngahe yitwa Sida. We Sida badufasha aragira ubwo ndamaze nese durafise karangamuntu ati wapi nini ufise ikifise badge. Uje abapolisi bagiye kuraba basanga dufise badge. Kitwe n'akangamuntu dufise. Ngo muraba comedian ngaha garira ngo mutu twengeje uca mugenda. Ndavuga ati none aba bantu tubatwenza gute? Ibaze umuntu yaciye mu ishamba agize amaformation yose uzi. Ndavuga ati bigenda gute? Ndavuga ati rero jewe vraiment sindabeshe. Nta kintu mfise cyo kubatwenza mugifise izo nkoho. Ni kuri izo nkoho jewe zanteye ubwoba zigeza acambwa ati none mwe turabarashe rero turabarashe. Turi mutu twenza amamugenda. Ati kinaciye nkora. Naciye ngira shinyirize ko baravuga ati none ewe uri mapengu ngara nkoko. Ngati je ndi mapengu vraiment. Ati none umushiri wawe musoma gute? Ndagatireba abantu baragereye sasa. Cyangwa ati je vraiment umushiri wanje. Twarahebanya cyimya imyaka 5 kandi ubundi acamukunda. Bacambwa ati vyagenze gute? Tije mabura 2019 nawe uravyibuka. Twese twambaga fuka muntu. Umwana w'umukobwa asa nka wewe yafise iminwa myiza nka wewe. Twahuriye muri bisi. Ugwana ndarusomesha nambaga fuka munwa abona n'umutipe mwiza. Arandaba ati wow uratera blague ati ni bien. Acamwe ati umwana imeze wa WhatsApp sindamuha. Umwana arantelefona mwije umwana ndamuyagisha umwana turaja en couple. Atazishaka ndi mapengu. Muga ndavuga ati nubwo biruko urukundo rwanje rufise garanti nto. Friend of ruzohera. Acamwe ati sheri ndakene ko tubonana. Ndagwa ati sheri ndaza mugabo urazi ko corona heze ndacyagwaye grippe. Ati ndagukeneye atagafuka munwa wambaye. Ndagwa ati mana yanje ati ngaho rukundo ruraheze. Sasa cyane ndagenda mvuga ati nubwo nza kujayo ni jambo je sinza kuvuga. Ndakawuka. Sintwenge singira iki ntatwenga kuko azoba yambonye. Iki ishase mbi nagize nasanze antumiye kuri surprise anniversaire yanje. Sanga ubona gato bateguye ninjiye. Wow, surprise! Macumi surprise! Ndavuga ati ngaha nkatwenga. Sefini ukundoza kwa rurangiye. Ndajinyika. Baragati surprise barankora gute? Simvuga. Ujya rero cameraman, ujya aba cameraman mwebwe. Wewe muvise amakosa mwebwe. Cameraman aciyaza arambwira ati boss, kintu kuri kumana ifoto zose ndiko ndafotora. Zose ubuguma wajinyitse. Raba woroshe zuratwenga. We ntiharazi ko ndi mapengu. Ati raba woroshe cyangwa ati yewe izo nyene nizo zitoka gumiza izo nyene. Burya rero sheri wanje caraza twicara imbere sanga abanteguriye gato byose abantu je ntazi. Sheri wanje atankora kunkora ko ngako bwanu. Gushira ngo nukuri kuma ngo atagafuka munwa wambaye gusa neza uratesa. Ndavuga ati wow. Ndavuga ati nkashinyiriza amenyo. Arambona ikintu cyose ndagomba ati soneze najinyitse. Burya rero sinzi ukungene bazanye gato. Nanje sindakubeshe mbonye gato n'umutima uravaye. Bagiye kuyikata barantamike sengira nkaka. Burya nisanze abantu bose bagiye. Abapolisi ngaho rero bagati wow turi mutahe vraiment ati muradutwengeje. Tugushimire cyane natwe radutwengeje cyane. Comedy ya Macumi murayumvise murumva ko umuntu atwenza cyane ukaba mutarahaza muhaze mushobore gutwenga ukaba ufise ikibazo cyo kwa mubabaye karibu bashobore kubatwenza
reka twumve nawe aja ico atubwira muri komedi ziwe nawe adushishirize ko akantu gatuma ahora akoresha kugira ngo abantu baryoherwe ahora akoresha kugira ngo ashobore kuryosha ibintu. none ugira umpe kandi iyo mikro kandi ifise iyindi Nabibonye urayifise nawe ndaguha. uyu mvuga ribagira hewe. Haleluya, vuga amen. Amen. Haleluya, Amen. Yesu nashimwe. Amen. Jewe nagianze ngaho imbere y'Imana ni gushima Imana ivyiza Imana yankoreye. Renge umva ngira ndabahe difference iri hagati y'abantu ba ruguru n'abantu bo ngaho iwacu mu gisagara. Ingene bashima Imana. Umuntu wa ruguru mu gihe agiye gushima Imana uzamva avuga ati haleluya, shengero ry'Imana Yesu nashimwe. Amen. Aha mubona umwana wanje yaragwaye imirembe ariko nta kuntu yagaragaje gusenga ndaza imbere y'Imana ndisonzesha ariko ya Imana yaramukijije. Kandi ikindi naco shimira Imana nuko jewe byari byaratse yuko mvyara ariko birakunda dukomeye Imana yejo ngazi rero bararira baraya abino rero nabo je bararangaza haleluya na mama Yesu cyane haleluya Yesu nashimwe. Yesu nashimwe kandi hama rero bene data je nagira shima Imana mwana wanje yarafise agaherehere gatoyi ariko nagiye kumutwara kwa muganga nanibaza yuko yagwaye nkamibe ariko nasanze ari agaherehere gasanzwe dukomera Imana yacu amashi uzamba rero kandi indi ntayire ngo haleluya Yesu nashimwe. Hama je nanje gushima Imana murabona iyi minsi yariheze nukuri nta gitoro narindonka ariko ndashimira Imana yuko ejo nakironse kandi cyaheze. Yesu nashimwe. Umva intahiza kuzifashe umva ni cyabe nyine ugumamwo nyazari gusa turaryohe cyane hewe Ndabashimire cyane kuri no moto muduhaye ngene mudutwengeje ngene mutwengeje abakunzi bacu ba Royal TV. Turifuza kumenya mbega ino zino mpano zanyu mwatanguye kuzikoresha ryari mbega mwabitanguye gute ho umuntu amenya ko afise impano yo gutwenza abantu canke gukora ikindi kintu bigenze gute? Bon jewe kuri jewe umuntu atangura kumenya yuko afise impano mu gihe ubwiwe yumva yuko ico kintu agikunze. Impano ya mbere ni kumva yuko ico kintu ari ciwawe ukumva yuko ugishoboye. Rero niho nyene biva ukumva yuko nibindi byose ko vyanganya kubwiyo mpano. Rero impano iva ku kintu wowe ubwawe wiyumvamo ko ukunze. Kuri je nuko. Biragoye kumenya ingene umuntu afise impano yo gutwenza abantu mu gihe ugasanga baramutume no mu bitaramo bitandukanye akunze bacho ko badukurikira mushaka kubayibaza ati ndafise ino mpano ari ugeze mu bandi ugasanga kumbe impano yaje ntifashe ko mbona ujya mu ngatwenza abantu bigakunda ariko je naho ndabatwenza bakaguma bajinyitse byogenda gute kugira ngo umuntu yumve ko afise impano yo gutwenza abantu cyangwa gukora ikindi kintu kugira ngo yumve yishimye ashobora no kwigaragaza mu bandi. Bon ikintu ca mbere cyo urumva je novuga public ntimenyerwa. Hari igihe uyu munsi byokunda ariko ejo ntibikunde gusa twama twiha icizere yuko nubwo uyu munsi byanse si kubwa amakosa yacu. Hari igihe public tugambanira hewe ukavuga akantu kavuga ati kano kantu karaza gutacinga ariko ukumva nyene ni like ntibikunze gusa ico no hanura abandi nturabe yuko vyanse ahubwo urabaho vyankiye kugira ngo ejo canke hirya ejo hazobe impinduka itandukanye niyo n'ivyari vyabaye. Tukiri ngaho nyene turifuza kumenya impano yawe wayitanguye ryari wayitanguye gute vyagenze gute dushaka mutubwire neza na neza. Bon je natanguye gukina amateatre natanguye mu 2018 2019 nabitanguriye mu ishengero kuko je ndakunda gusenga. Yesu nashimwe. Amen. Murakoze cyane. Je ndakunda gusenga kandi umuryango wacu n'umuryango wa pasteur. Rero ari ukuntu vyagenda twarategura amateatre nko kuri Noel canke mu misi hagati tugategura hama tugakina bicemija mu Imana. Rero niho vyaje birava abantu benshi nyene juste barakunda uwo agent baramukunda cyane komsa. Rero numva abantu benshi baza bavuga ati agura ingene wagura kugira ngo uzura korera no kumbuga urabona bakanaka na bakanaka birabatunze. Rero komsa ince ndavyinjiramo neza na neza kubera yuko amashure niyo nagomba kwanza kwiga neza. Ndavyinjiramo mu 2021 2022 ndabicisha ku mbuga nyene n'ubu ndacabandanya komsa naho vyavuye. Tukiri ngaho nyene biratanguye muri eglise uratanguye ukina amateatre by'abana nyene no musi kuri sanga ariko bagutumira mu biteramo bega ubifata nk'akazi cyangwa ubifata nk'umwuga ku bande bwawe? Umwuga ni umva nk'akazi
ariko akazi nikavamo umwuga. Rero ubu ndabifata nk'akazi kubera yuko ndiza yuko umunsi umwe hari ico bizofasha abanje ndetse kandi n'igihugu kigafashwa kubw'iyi impano nyene ya comedy. Turifuza kumenya izina Aja ryavuye kuri. Bon jewe izina Aja ryavuye novuga yuko yari kuri content nariko ndakorera ko yaba Aja Manimitere, ariko byansaba yuko manza kubereka ko nanje ndi umuaja nkabo kugira ngo binyorohere ingene shobora kuvuga kuba Aja nanje ndi umuaja cyangwa ati kare nkoresha iyi strategy ndazi bazonahura ati none umuaja avuga kandi kubaja wumva none umuntu bimeze gute kwa musa. Rero incambi gateka nkorere kwiyo content ya Aja ariko nanje nitwaje binyorohere kubana nabo. Uco bisanga muri ico gihe bamaze gukwita kabisa kuva muri 2018 no muri 2025 ni zahe zindi comedy umaze gukora bakagutumira bakakwishimira ukanezeza abantu uretse yibuja nayo tukamenya? Ndamaze gutumirwa n'amashow atandukanye ariko peut-être n'ibiri ngombwa. Yego tugushimire cyane kiganiro nawe bivuze ko iki ushobora kuba ufite impano utarayishira habona urafite ico bivuga ko ushobora kuba ukeneye ahantu hari abantu bakira comedy urashaka kubaza mbega bigenda gute umuntu ashaka kuja mu gukina comedy mbega hasabwa iki byose n'ibintu ushobora guterera kugira ngo tugire ico tugufashije. Rero TV hari ku bwanyu ufite ico bivuga ko ufite ico woterera ufite ico wifuza nawe kuzokora mu byo na comedy cyangwa mu bindi bintu bigiye bitandukanye turahari ku bwanyu. Ubu naho tugomba tuganire na Macumi nawe Mapengu nawe atubwire ingene bimeze byagenze gute gusange muri bintu bya comedy. Ibintu rero kungene byagenze basi sinzi ingene byagenze urumva ni bya bintu nyene ukuriramo utazi ingene byagenze. Hano nko umuntu yakubwibaza ngo kubeke wabaye umukobwa umva ni ibintu nyene wasanze uri umukobwa hari ibintu rero bamukamenge urabirimwo je nk'akarorero urashaka kuja imbere y'abantu kwanza nina visage yiwangira iranatwengeje wambwiye ko ndi Mapengu kandi umenye abantu ba Mapengu ko batanoka mu kanwa kuko bafise amenyo make urumva ntazitana haracano hangana hace aka oxygen. Rero ibintu byo gutwenza twaraja imbere y'abantu tukatera blague tukabona birafasha tukaja mu mashure tukabona birafasha. Rero nkaje nagenda tumiga mu kermesse menshi ngenda nisemba narisembye vraiment nje amashati okay rinoji azaza hajya kiriko azaza hariya nakazaza hariya Fernando okay acha ngenda kumudwaye ambwa ati rero uzoshire muri kermesse kagenda ndagenda ndimenyereza public muri ubwo buryo ndabona bigenda birafashe mugabo mumenye yuko impano twari dufise kera hari ikindi kintu ciyongereyeko ndaza abantu muri mwebwe ko murandara mufise impano sibyo mugabo ntibikunde bikanka nyene byo kukavuga ati je ndabuze ngenda ndayigaragaza. Twemeye yuko twege impano dufise yiyongereye ku bw'inyigisho urana urafise impano muri wewe nta muntu numwe abahata abuze impano nikibaho tumugira impano yo kwiba nyene utigeze kugira impano muri wewe. Rero urashaka kugira twege impano twari dufise twarasanga baradukarihiza ubwenge. Ndashimira cyane Gasore Babalao Gasore y'ikina yadufashije muri Buja Night Comedy yaratugishije inyigisho nyinshi turamenya byinshi cyari tuzi kuburyo tubona yuko hari nabandi bantu mu mibano dufise impano mugabo bataramenya imikenyuro bataramenya inzira ashaka gucamo. Nkashimira na Kiwi yaradufashije cyane. Nuwahe mu comedy yo ngaha mu Burundi abatuma mugira umwete wo gukora ushaka kumurabira ko ati no mu comedy ngaha yarakoze aka umva no gukora kumusumba numva no gira nkawe nuwahe mwirefera ko ngaha mu Burundi? Mu Burundi ntawe. Hanze y'igihugu nta numwe? Macumi ni Macumi yego. We nta numwe akurenze ngo nta wundi je ndirabirako jewe nyene shaka kuba jewe kuburyo abandi bantu bazondabirako abigugu nyene bizondabirako ariko nabo nyene byo babikwiye yuko nabo bokwirabirako nta muntu abakwiye kurabira ku yundi. Wewe uri wewe nta wundi muntu azaza ameze nka wewe. Tukiri ngaho nyene turifuza kumenya urugendo rwanyu rwo gutwenza abantu bega mukibitangura imiryango yanyu yavyakiriye gute ko twumva nayo masaha yo gutaha ameze nkayagoye kuva 12 gushika isaha 5 z'ijoro umuryango wanyu uvyakira gute bihora bigenda gute? Muhira badufata nk'abasazi reka badufata nk'abasazi barabizi ko muhira abakomezi nyine ari bigugu ibanye abantu basaze nyine ivyo barabizi kuko nk'ibintu tugira ngaha kuri stage tugena kuri stage usanga twagize ibirofa mugabo ivyo birofa ntibamenye ko tuko turadandaza ivyiyumviro basha ni ukwitwe tudandariza ivyiyumviro
mutubabarire mututahure ntiturabasazi ahubwo iyumvire urazi gutwenza umuntu utagaburiye umuntu utazi imasiresa arimwo utazi ingene yiriwe muhira mugabo akaza ngaho kamutwenza uwo muntu waye aramusazi vraiment muduha akazina kabereye kandi comedy mu Burundi bazirikira atera imbere cyane kandi namwe vraiment aha tugeze namwe mukubana dufasha kuko ni kubwanyu nta mafaranga twabasha nta n'ijana tugeze tubariye mugani kwa kuntu nyine bavuga ati reka twivolonte dufashe izindi mpano ziri hasi yego vraiment tukiri ngaho nyene ari ku ruhande rwa Macumi turumva ko umuryango ubifata turifuza kumenya ku ruhande rwa Jana aho bimeze gute umuryango byakira gute babonye uriko uravuga ko ufite umwuga wo gutwenza abantu ukava muhira isaha 12 z'umugoroba ugasubira muhira isaha 5 z'ijoro umuryango guhakira gute baba bagushigikiye canke ni bya bindi nyene umuntu yimenye bimeze gute umuryango imisi yose uko biba biri mu mpano zitandukanye umuryango ari gihe udatahura ico we uri ndetse n'ico ugomba kubaco ariko ntitwita ku ntambamye ahubwo twita aho tugomba gushika kugira ngo biduhe ingufu zo kumenya ejo hacu haheza ya gusa intambamye urumva nitwo zivugira ngaha zose kuko ni nyinshi nitwo zidondagura ngo yambire ngo niyi ngo yatabiri ngo niyi ariko intambamye nubwo ziza turwana urugamba rwo gushika aho tugomba gushika mwiteguye kuzokora gute kugira ngo mutahuze abatabitahura famiye abagenzi cyangwa abandi bagiye batandukanye bazobitahure nabo babashikikira bamenya ati bana bacu ko barakora bagiye muri ibi ahubwo bakeneye gushikikirwa ko birababaje gukora ikintu atabafana ufise cyane cyane umuryango no mu bafana ba mbere ufise kuko ni bakubwiza kuri batokubesha ubwo ati no musi babikoze neza ejo hindura ukubandanya subira kandi subira mwiteguye gukora iki kugira ngo mushikikirwe n'abantu benshi harimo n'imiryango ico twiteguye ahubwo ni gutanga wa munezero nyene ikindi naco ni gusenga cyane kugira ngo Imana iducire inzira babone yuko ivyo turimo atari ugutakaza umwanya ahubwo ko ari kurondera ibizodutunga n'ibizotubesha bice mwino mpano nyene Imana yaduhaye bigaragara ko nko ku ruhande rwawe uri umusore akiri muto mbega byaba bikorohera kubikora wongera ubikorana no kwiga cyangwa kwiteza imbere mu bundi buryo bugiye butandukanye byaba bimeze gute ariko uramfashe nawe umusore akiri muto sino gutwara ni cyeswe cyane gusa ubu sindiko ndiga ndaruhutse gatoyi kugira ngo servo imanzi ifate umwanya mutoyi ariko nzosubira ku ishure ndacandi gatoyi gusa sindayifatanya no kwiga ahubwo ndayifatanya ni binyene gusa ndi muri comedy this time kugira ngo manze ntahure comedy kugira ngo manze ntanga umunezero amafende azi ko nzosubira ku ishure abanyeshuri tuzigana ndabaramukije ego nuko tugushimira cyane Aja reka dusubize akamikro nawe Mapengu Mapengu nawe gico bw'abakunzi bacu bari tuva imbere ko turangiza twifuza nk'ivyo mu basezeranira haba ku bisanzwe bibera ngaha ku musi wa Mungu no ku bindi bintu mugiye kuzobakorera bigiye bitandukanye kugira ngo ejo nibaze ntabazovuga ati kumbe rero TV yaraduhenze bya bintu sivyo baba nkuko tubana badacangamuta nicyo kintu ngo bemerera kugira ngo bazobahurira ari benshi gusa yavuze kuri Macumi na Matsafu wow umviriza ko jine yari yatebeje kunzanira mikro urandenganya hari ibibazo wabajyaje tutambagije aje wamwajije ngo izina ryo ryavuye navyo begeze umbaza okay kanishe kuri cyo harumbagije hama muri Buja Night Comedy ngene bimeze burya nubwo butabuje gutwenga hari ibintu vyinshi yakorego bana bajya abantu bagira amamaji nyamatingira muramuzi akira umuriro akongera akawucisha ntari hasi Romva ibintu agira biba bitangaje haza abaririmbyi Master End yaraje haje abantu batandukanye benshi haje abadanseri ewe bure hagezweho abamodo bamwe batambuka kuvuga ati wow taille burundaise ma sinumva vraiment umuntu ataraza burya irushe 5000 canke 10000 urabona ko utaba wibwe bavuga mu kirundi ati gutwenga cyane basi bawengereje imisi yo kubaho hama ikindi naco shima hari abantu hari ama entreprise atanguye kuza arabona ibintu byacu tuko turabishimira cyane turashimiye Bubete vraiment Bubete respect amashina yanyu Bubete mwaradufashije muradufasha rero Bubete ni ngira urusanzwe yizi imeze kujya ka 1xbet mugayo ifise babuze ko ifise uburisho bwisi umva Bubete nk'urashakira nk'inkino nka 30 bunaniwe munazibiri amahera bakayaguha mukabingire mu negose amahera bakabasubiza muga ayandi utahazira yoye urumva ni ibintu by'akadege ibintu nk'ivyo kandi na Buja Night yagize ngo ibintu bya promo bya code promo Buja Night Comedy Buja Night rero nibaza yuko nandi ibintu bya Regide zo Blarudi bose baze muri Buja Night badushigikire nkuko namwe mwadushigikiye
turakeneye gushikirwa nuko urumva Buja Night irakeneye gushigikirwa sivyo kandi irakeneye gushigikira izindi mpano zitoye si comedy gusa twabisubiyemo si comedy abaririmbyi abadansere abamodo ibintu byose w'impano yiwawe office na vraiment imiryango iruguruye nta muntu azokubuza ngo iki niki wewe zana impano yawe ndazi bizogenda neza aho ni ku ruhande rwa Mapengo Arja nawe arafise ica dusezeranira ryatwemereye bon Arja ico abasezanira ni kuba umunezero bice muri comedy ni kuba umunezero biciye kuvyo nyene mu mwiteze ko ariko ivyo mu mwiteze ko ama surprise ni menshi ndazi muzoryoherwa nimwashika muri kino kibanza ca Buja Night Comedy ndazi cyane gose bazoryoherwa ya je ncu ndabasezanije n'umunezero gusa ya tugushimire cyane murakoze cyane shimire n'abakunzi bacu ba Roy TV bariko baradukurikira kiganiro nawe bivuze ko iki afise ico bivuga ko ushobora kuba nawe ufise impano ukaba wifuza kuyigaragaza ukaba wifuza kwegera abantu bene wacu kugira ngo mufashanye mushobore gutwenza abantu si ikintu coroshe umuntu ni muba muzinanye nubuzi ingene yavyutse ntuza ama stress yiwe ari kuri kiyaranja ugakreya ibintu zo gukora biza gutuma ryoherwa biza gutuma agira umunezero malgré ama stress abafise ibibazo vyo ntibiba bikuraba aho ugasanga urashoboye kumutweza novuga ko ari impano nziza cane kandi impano inagoye itanamenyerewe ari naco gituma rero no musi twazindutse tuza kubashigikira tunabatera n'intege twizera yuko muzogumandanya mwagukirwa mutwenza abantu benshi ari kibazo nabaje ndababaza mwifuza kuzomera nkande twarabonye abakomedi batandukanye mu gihugu cacu c'u Burundi nk'akarero nka Mutima Comedy yaratwengeje abantu benshi hari benshi bagiye bamusubiramwo kandi ikindi naco mu byo bakina hari byinshi biduhanura hari byinshi byubaka ugasanga nk'ibi bijanye n'ama eglise ko basanzwe kunda gusenga ibi vy'intahe ushobora kuba ariko kurikira kumva umenga kumbe gushinga intahe byasaba ari ikintu kinini byasaba bigende gute mbega twokosora iki twokora nka bari abanyamuji bivuye kuri ibi n'abakinye ashobora kuvyumva kumva biragize ico bimufashije ariko bambwiye yuko mu Burundi atanumwe bipfuza kumera nkawe ariko novuga yuko na mwazaje desha kumera nka Macumi Prema washaka kumera nkawe nyene yego nawe watubwiye ushaka kumera nkane ahubwo wari kubaza inspiration iya cane ndekura ku bantu batandukanye nta murundi numwe adakina ibintu byoshe inspiration ndayikura ku muntu wese yitwa umukomedi umuntu wese yitwa umukomedi ndashobora kumukura ko akantu nkumva ati like yakirinze yakubise rero je umuntu wese ndamwigira yaba muto yaba mukuru bose ndabigira ariko na job bwanje singomba kumera ngo nkanaka urya canke uriya oya ngomba kumera nkaje kuko aje arisangije aje yakuze ari aje kandi aje agomba kumera nka aje mu kiganiro twagiranye batubwiye ko hari ababona nk'abasazi harimwe n'amafamili ugasanga mbega bijya bintu agenda kugirana ibiki mbega arasara yabuze ikindi naco yokora ni nawe uvuze ko iki ahubwo ngo tubashigikire tubatera intege kuko hari benshi baho umunezero batabasanze bafise aho mashaka kuzinduka bifite ibibazo ariko ugiye kuri Facebook cyangwa kuri TikTok ukabona akantu umuntu yakinye byavyumviro bibi ukavyibagira ukavuga ati yo kumbe mu Burundi hari abantu stress umuntu akantu kiwe karandyoheye ingore tubashigikire murafise ico mwobivuga ko byo mukunda murashaka kubabwira muri commentaire kugira duca nkegeje babihindura babikorere ko aho muri ufise ikibazo ufise umubabaro ugasanga urabonye nka tunayikaragira tujamba avuze ugasanga biraguhinduye gutunibwira umutima mwiza bivuye kuri aba bahungu bacu babikoze neza cyane ndabasaba rero kubashigikira cyane no kuza kuraba impano zabo n'abandi bagiye batandukanye tashoboye kuganira nabo ariko ku munsi wa Mungu baba hari bagasore n'abandi bagiye batandukanye abamodo n'abandi bagiye batandukanye rero karibu mushaka kubara mushaka kandi kugira n'umunezero mushaka kugira nico mubashigikiye ndana batera intege ndana basezera nizere ko ku munsi wa Mungu tuzaba turi kumwe kandi je nzo gutwenza vraiment je datwenze nzofuma nkora impuze nawe je nanje ndakwemereye gusa ndazi uzotwenga bon gusa hariho n'abandi bakomedi batandukanye bo muri Buja Night Comedy si twebwe twenyene turi kumwe n'abandi batandukanye ndazi bazotana umunezero mwinshi kuko nabo nyene baratwenza bavuge bamenye ndavuga munyimunyi nawe ndavuga Jaja My Check ndavuga Axel TV nanje ndavuga Janvier Comedy ndavuga Tijo nanje ndavuga Crash la Comedy ndavuga Inde anambwe mu kigoti kinini kimwagezweho haramwibagiye nabo nyene abandi nabo ndazi abandi nabaye ko baraza abakomedi ni benshi abantu juste bafise impano ni benshi
harashinja n'abandi ndibaza ni benshi kweri Yeah, ni benshi. Baxere ba Ivan ni benshi kweri ni benshi tubashimire cyane rero turafise abafana bacu Yeah. turafise abafana bacu turafise amapage hariho page ya Macumi Lokomedie twese hariho ama video twakinye kugira babatumenye nuko baraho badukuye rega nitwaje mu kirere twaje bise udupage duto mumwe mufise impano kire dupage ataho dufashe mugabo tuzobaduza hariho Macumi Lokomedie hano benshi batari basanzwe bazizi turakina comedy filme mba nibwo buzima tubayemo hariho na Jalo Comedie page yigeze kure kana 2020 20 Facebook oya nta na kimwe naco juste ni kujayo ndayaze imbere yuko turangiza muko muratumira abantu gukrea ama page gukora ama comedy kugira ngo nabo bamenyekane gushira impano z'abahabona babanje kuzishira hato na hato kugira ngo abantu bamenyere turifuza kumenya mbere ko turangiza kino kiganiro nivyo ibintu umuntu yo kwisunga mu gukina comedy kugira ngo abantu bamukunde ibintu vya mbere yisunga nuko ataja muri politiki nuko atata akaranga k'igihugu kuri rese ndababeshe hari umuntu ushaka gutwenza akurati none wewe tumeze bimwe nibikiwe urumva hari nabandi basanga borosha imitima rero mumenye ko irugendo rwacu barugoye rero kina ibintu twe tubayemwo bijya ibintu bibera mu rugi wanyu ujya mwana arira mu isafuriya ibintu basiga ikibano tubayemwo no muri egize ushaka gukora ibintu byose ushobora gukina rondera ibibe bitwenza abantu akana ibintu bitirimutsa mu mitima y'abantu tubashimiye cyane nabakunzi bacu ba Royal TV ko badukurikira ndanabatumira kuzoza muri Bujanat Comedy nongere shimire cyane na cameraman Pasipro ntumira n'abataragira subscribe mu subscribe mu banza mukurikirana gano vya Royal TV amakuru mashasha yize au revoir Mutangwa muri Royal TV ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe ico utarabona uterekwa no kuramba bintu nyaragase duhuriye muri Royal TV.